izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo, turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 22 kuva ku karongo ka 6 kugeza ku karongo ka 16. Ijambo ry'umutwe rirabandanya riravuga ngo Pawulo yiburanira imbere y'Abayuda. Ngeze mu nzira ndi mu gushika i Damasi nko ku isaha ya 6, mu kanya umuco uvuye mu ijuru urambwikira. Ngwa hasi numva ijwi rimbwira riti, Sawuli Sawuli, uriko urampamira iki? Ndishura nti, urindega muhanyi. Naryo rimbwira riti, jewe ndi Yezu umunyanazareti uriko urahama. Abo twari kumwe nabo nyene barabonye neza nyamuco, ariko ntibumvise ijwi ry'uwariko aranganiriza. Ndaheza ndamubaza nti, none ga Mukama ngire iki? Aranyishura ati, va hasi ugende i Damasi, niho bazokubwirira ibyo utegerezwa gukora byose. Kubera ko nari nkibona bivuye ku mwakaka w'umuco, nashitse i Damasi, abo twari kumwe barinze kumfata ukuboko. Naho hari umuntu yitwa Hananiya, yayoboka Imana mu gukurikiza itegeko. Abayuda bose babana nawe baramushingira intahe. Araheza araza kundaba, anyegereye arambwira ati, Sawuli mwene wacu, ntukanure. Ubwo nyene nca ndamubona. Hanyuma mbwira ati, Imana y'abasokuru bacu yaragutoye ngo umenye ico ishaka, ubone ya ntungane, wumve n'amajambo yayo. Nkako uzoyibera icabona imbere y'abantu mu byo wabonye no mu byo wumvise byose. None ubu urorereye iki? Va hasi riho uhabwe ibatisimu, wuhagirwe ibicumuro byawe mu kwambaza izina ryayo. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, turabandanya kuzirikana urugendo rwa Pawulo, ngene Pawulo byamugendekeye kugira natwe dukomere mu kwemera. Turacyari kuri rya jambo ry'umutwe rivuga ngo Pawulo yiburanira imbere y'Abayuda. Ku karongo ka 6 bavuga ngo, ngeze mu nzira ndi mu gushika i Damasi nko ku isaha ya 6, mu kanya umuco uvuye mu ijuru uramuhwikira. Twari twaparitse ku karongo ka 5 havuga ngo, mbere umuhereza mwuka mukuru aranshingira intahe cyo kimwe. Mbese twari twabonye ingene Pawulo yari karisigura, ababwira ingene byamugendekeye igihe yari karashorera abakristo b'i Damasi yababoshe, ari karabajana i Yerusalemu ngo bagende kubakorera ikibi, kubahana. N'ubu rero ariko aravuga ukuntu ageze mu nzira ariko arajana b'abakristo, ariko aragenda afise na ya makete, ariko araja guhama abo bakristo. Niho rero atubwira ngo, ngeze mu nzira ndi mu gushika i Damasi, mbese ngo niho yabonye umuco uvuye mu ijuru. Reka turabe ingene byamugendekeye. Indwi haravuga ngo, ngwa hasi numva ijwi rimbwira riti, Sawuli Sawuli, uriko urampamira iki? Ariko arasigura rero, yari karasigurira b'Abayuda
yari karisigurira imbere ya babandi bariko baramuhama bamugirira nabi, yababwiye ati nimundeke nanze nisigure. Rero ariko arababwira ko yari mu nzira ariko aragenda i Damasi. Ageze mu nzira umuco uraza uramuhwikira. Umuhwikiye ngo yumva ijwi rimubwira Sawuli, Sawuli uri kurampamira iki? 8 haravuga ngo ndishura ni urindega muhanyi. Pawulo wenyene ariko arababwira ingene yishuye uwo muntu yamubwira ati uri kurampamira iki? Ngo anyuma ati yitavye urindega muhanyi. Naryo rimubwira riti jewe ndi Yezu umunyanazareti uri kurahama. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Yezu arivuze aramubwira ati jewe ndi Yezu umunyanazareti uri kurahama. Bana b'Imana rero niyaba Yezu yarabonekeye Pawulo mubwo buryo bukomeye nk'uko Pawulo umuntu yariko canke se Sawuli umuntu yari karahama atoteza abakristo, afata makete bamuha abakurambere n'abashinga ntahe canke se n'abahereza nkuka bamuha makete ati genda ufate bajya abantu bose bariko baravuga izina rya Yesu Kristo ubice ubatware i Yerusalemu babahane babamerere nabi bareka kuvuga iryo zina rya Yesu Kristo. Ne bana b'Imana muri iki gihe umuntu akwigisha ko Yezu ari umwana w'Imana atari Imana, adakwiye gupfukamirwa, adakwiye gusengwa, kandi Bibiliya itwumvisha neza ko Yezu ari Imana canke se ari mu butatu bweranda. Uwo muntu mwumva ko ari atabari kararengera karimbi Yezu, wumva atameze nka Sawuli ataraba Pawulo. Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane. Umuntu akwigisha ati ntukubahe Bikira Mariya n'umugore nk'abandi. Ntukavuge mwaramutse Mariya wuzuye inema kuko uri kurasenga umugore. Nk'uwo muntu vrema asoma Bibiliya imeze gute? Njanye nabo byigishwa batazi gusoma atanaho bigeze babyumva. Nayo ubundi Yesu Kristo ni Imana. Wenyene yaravuye mu ijuru. Wenyene yarabonye Sawuli ariko arononera Yezu ibyo Yezu yari yaratanze neza mu isi. Yezu arongera arava mu ijuru arabonekera Pawulo canke arabonekera Sawuli kugira Sawuli areke gutoteza abemera Yesu Kristo. Abemera Yesu Kristo rero dukomere kuko dufise ingabire nyinshi. Haleluya, amen. Turabandanya. Yezu aramubwira ko ari Yezu ariko araha 9. Abo twari kumwe nabo nyene barabonye neza nyamuco ariko ntibumvise ijwi ry'uwariko aranganiriza. Ngo abo byari kumwe barabona umuco mugabo ngo ntibigeze bumva ijwi ry'uwariko aramuganiriza. Bana b'Imana, Yesu Kristo n'uyu munsi arabonekera abashaka, kandi Yesu Kristo arashobora kubonekera umuntu mu bantu isinzi abandi ntibamubone mugabo uwo yishakiye akamubona. Yesu Kristo urashobora kuba wiyicariye akakwereka ibintu nk'uko uri kuraraba televiziyo. Yesu wacu rero ni mwiza, arakomeye, tumusenge tumwubahe kuko ni Imana yavuye mu ijuru iraza kubana natwe. Haleluya, amen. Turabandanya. Ndaheza ndamubaza nti none ga Mukama ngiriki? Pawulo yaranabajije amaze kumva ko ari Yezu ariko arahamba. Pawulo yaguye mu gahundwe aribaza none ga Mukama ngiriki? Wewe ugiriki jeho ngiriki? Twubahe Yezu, tumusenge, tureke kumutoteza. Nitwumva bariko baramuvuga neza tubashigikire, tureke kuvuga nabi Yesu Kristo, gutyo tugendere ku murongo mwiza wa Yesu Kristo nka Pawulo amaze guhinduka canke se nka Sawuli amaze guhinduka.
turabandanya va hasi ugende i Damasi niho bazokubwira ibyo utegerezwa gukora byose. Yesu amubwira ngo nave hasi agende i Damasi niho bazomubwira ibyo ategerezwa kuzokora byose. Ubwo inzira yarafashe afise amakete agiye i Damasi gufata abakristo ngo bahohotere birahindutse. Yesu amubwiye genda i Damasi bakubwira ibyo utegerezwa gukora. Ntugende ugiye kwica no guhemukira bariyo. Ugende utwaye inkuru nziza, ugende bakubwire n'ibyo ugomba gukora. Erega i Damasi yahavuye atanze intahe y'ingene byamugendeye. Abari Damasi bari bazi yuko baza gufatwa bakogahemukirwa kubera izina rya Yesu Kristo, baba bararosa agahengwe. Tureke gutoteza abavuga ijambo ry'Imana. Buriya rero Yesu ni mwiza. Hari abantu hari abantu bumva umuntu ariko aravuga ati je narahahuye na Yesu, naraganirijwe na Yesu, Yesu yarampaye ubutumwa bwo kuvuga uku canke bwo gukora uku. Abandi bakabapinga canke bakumva ngo nabasazi kubera nigeze sinzantu narindi turiko turaganira kandi umuntu yambonye ko ndi umwana w'Imana, umuntu yampezagiye yavuze ati nukuri jewe ukuntu ndiko ndakubona wewe, ati nukuri, ati ndakubonamo ikintu kidasanzwe. Nyuma rero turaganira nza kusanga ndiko ndavuga intahe yingene Bikira Mariya nganiriza, yingene Yesu yanyitore, yingene Yesu uwo muntu cyambona birahindutse. Yamezagiye kandi yari umuntu adasanzwe nyamuntu, ariko yamezagiye nyuma bica birahinduka, acatangura kuntera imiragwe, aranambira ngo mbega ngo Bikira Mariya wabonye ngo asa gute, wari yambaye impuzu imeze yo, arambira ndavuga mbega Mana ko ntanguye kugeragezwa, ntangura kuvugira mu mutima Mana hambere Mana, hambere Mana. Imana rero irahambera irabana nanje, ariko hari abantu bumva ko umuntu avugana na Yesu canke avugana n'abijuru bakamugirira ishari, mbere bakaba boguhigira n'ikintu bo kugirira n'ikintu kibi. Mugabo bana b'Imana ndababwire, Yesu Kristo atora uko ashaka, Imana ikora uko ishaka. Imana niyoza kukwiyereka ngo kubera uri musenyeri canke uri pasteur canke uri padiri runaka ngo wumve ko Imana yo kurengana ikaza kuvugisha umuntu nyarucane. Nibyo Imana itora uko ishaka, yo kurengana umuntu akomeye ikagenda kujya muntu yahebwe atanazwi akaba ikamuvugisha, ikamuha message, ikamuganiriza, ikamubwira icyo gukora. Erega na Sawuli suko ari umuntu akomeye cyane gusa kubera ko kandi suko ariwe yari umwicanyi gusa, hariho n'abandi bafashanya kwica, hariho n'abandi bakora ikibi, kandi hariho n'abandi bandanije baragendanye nawe mbere baba aribo bamugambanira. Umugabo Yesu Kristo aramutora muri benshi, aramwiyereka, aramuganiriza, aramuvugisha. Yesu Kristo atora uko ashaka. Niwabona Yesu atagutoye ntuzohangayike mu mutima, urakomeza wumva ati uko biri kose Yesu arambona kandi Yesu arazi ibyo ndimo. Kubera uko byogenda kose Yesu Kristo nta kintu na kimwe Yesu atazi kuri wewe. Ushaka iyo tugiye kuryama urava mu mubiri wo mwisuka, uva mu byishu ukaja handi hantu utazi, kuramuka nuko Imana. Mugabo Yesu wewe arakuzi byurota byose, arikanabibona, niwe anaguha byurota, niwe nasekibi kandi akaza akakubwira ibyo ashaka canke akagerageza kukugirira nabi canke kukubwira ibitari byo. Ariko Yesu Kristo wenyene niwe afise ububasha kuri wewe wari we wese. Yesu Kristo niwe araba akavuga ati Zipora ngomba kumugira iki, Maragarita ngomba kumugira iki,
nyiramisago ngomba kumugira akagira uko ashaka canke ngomba kumuhiki ngomba kumuha umuduga ngomba kumugirira iki byose nibiva kuri Yezu Kristo. Yezu Kristo yitorera Paulo amugira ikintu runaka amugira yari Sawuli aramuhindura mugira aramwibatiriza mugira Paulo. Turabandanya kubera ko nari nkibona bivuye ku mwakaka w'umuco nashitse Damasi abo twari kumwe barinze kumfata ukuboko. Yezu Kristo aho yamubonekera wa muco mwiza wa Yezu Kristo waramutwikiriye gutyo we yaguma abona ubwiza bwa Yezu Kristo nta bindi bintu yongeye kubona yagumye abona ubwiza bwa Yezu Kristo. Ababo bari kumwe bamufashe ukuboko kugira bamukura kandi twabonye ko abo byari kumwe barabona umuco nabo barabona ubwo bwiza mugabo ntibabona Yezu ntibumva n'ibyo Yezu avuga ariko uwo Paulo we yarabyumva kandi yarabona Yezu Kristo. Baraganira hanyuma baramufata byase kwaguruka. Mwibuke na Musa agiye kubonana n'Imana ko byagorana arinze kuza abantu baca bamubona ukundi. Rero guhura n'Imana ni iby'agaciro, guhura na Yezu ni iby'agaciro, guhura n'abamarayika canke guhura na Bikira Mariya ni iby'agaciro. Haleluya, amen. 12 havuga ngo naho hari umuntu yitwa Hananiya yayoboka Imana mu gukurikiza itegeko. Abayuda bose babana nawe baramushingira intahe. Uwo Hananiya wari umuntu yubaha Imana yakunda Imana. Abayuda bose bari bamuzi neza ko ari umuntu w'Imana bakamushingira intahe. 13 araheza araza kundaba anyegereye arambwira ati uwo Ananiya aza kuraba Sawuli aramwegera aramubwira Sawuli mwene wacu nukanure. Haleluya, amen. Uwo Hananiya niwe yabwiye Paulo ati canke se niwe yabwiye Sawuli mwene wacu nukanure. Erumva rero bana b'Imana Sawuli byari byamucanze nterakibona yaja niyava mugabo Hananiya Yezu yamubwiye ati genda gutabara Sawuli. Ubwo nyene ncanda mubona ubwo nyene Sawuli canke se Paulo acarabona Hananiya. 14 hanyuma ambwira ati Imana y'abasokuru bacu yaragutoye ngo umenye ico ishaka ubone ya ntungane wumve n'amajambo yayo. Haleluya, amen. Hananiya amubwira ati Imana niyo yabishatse kugira ubone ya ntungane. Intungane ninde? Yezu Kristo. Yezu Kristo yagutoye kugira ngo umubone. Paulo yari umuntu atoteza abakristo. Uvuze izina rya Yezu Kristo yagusamira hejuru. Nta rukundo rwari muri wo rwo kumva ko wovuga ijambo Yezu Kristo. Mugabo wovuga Imana mwarumvikana ariko nta bindi. Rero kuvuga Imana udahaye agaciro iyo Mana ibyiza yadukoreye yavuye mu ijuru ikaza mu isi cyangwa se utovuga ati yo nihasingizwe Imana data mushobora byose yo yahaye Bikira Mariya kwibungenga Yezu Kristo hanyuma Yezu akavuka Yezu akatwigisha ibyo mu ijuru akatwigisha n'ibyo mu isi hanyuma bigataka kabangwa ku musaraba ku bwacu. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ibyo bivuze Paulo mwariruka ubiyashaka kuvuge Imana ni nziza. Haleluya, amen. Mugabo ntuvuge ko Imana yaduhaye Yezu ngo atubambiye cyane ko Imana yavuye mu ijuru kaza kubana natwe. Buriya bana b'Imana
iyo Yezu Kristo atava mu ijuru ngo aze kubana natwe mu isi ntituba twumva batubwira ngo Imana irabaho, ngo Imana ngo niyo yaturemye, ntabwo tuba tubyemera neza. Ariko Imana imaze kuraba igahindura porogaramu ikavuga ati oya reka tugire ikintu dukoze, kandi noneho turabizi ko mu ijuru habaye inama kugira haboneke uwoza kutwitangira. Ubwo rero Imana ishimwe cyane, Imana yarakoze iyo yaduhaye kugira dutahure neza ubwiza bw'ijuru cyangwa ibyiza biri mu ijuru, kugira tuzoze kuba mu ijuru tuhazi. Haleluya, amen. Ndakwipfuriza ko tuzobana mu ijuru. Aha, reka tubandanye tuje kuri 15 bavuga ngo nkako uzoyibera icabona imbere y'abantu mu byo wabonye no mu byo wumvise byose. Ngo Pawulo agenda bere icabona uyo muntu w'intungane mu byo yabonye no mu byo yumvise. Yagomba kuza kubicyabona ko yahora yicisha abantu, ko yahora kubitisha abantu, akaza kubishingira intahe, akongera ni bya bindi twabonye ku yodi yishize y'ubushize, akongera agaza gushinga intahe akemeza ko Yezu Kristo yamwiboneye, yamubwikiriye ariko araja guhama abantu Damasi afise amakete yo kuza gufata abantu. Hanyuma Yezu akamutwikira, akamuganiriza, akamusuka ku bwiza bwiwe, akamubona. Ibyo rero Yezu yabikoreye Pawulo, na Pawulo yagomba kuza kuvyemana. Rero iyo umuntu ari mukuri by'ukuri avuga ati narabonye Yezu, Yezu niwe yantumye kumukorera, niwe yambwiye kugira ibi, ari ukuri ntitukamarambare kubivuga. Jesse maramara kuvuga ko Yezu ari we yambwiye ati vuga ubutumwa bwiza, Yezu yampaye message ni yigeze ku bantu. Yezu mpagaze neza numva ati Yezu arashigikiye, ndiko ndavuga ibyo ashaka. Haleluya, amen. Warakoze Yezu kuntora muri benshi kugira ngo nshinge iyo ntaye nkuko watoye Pawulo. Turabandanya 16 bavuga ngo none ubu urorereye iki? Wone Ananiya abwira Pawulo ati none ubu urorereye iki kugira utangure kuvuga Yezu wariwe no kumushingira intahe? Va hasi ho uhabwe ibatisimo. Pawulo ave hasi abatizwe, uhabwe ibatisimo, uhagigwe ibicumuro byawe mu kwambaza izina ryayo. Ave hasi ahabwe ibatisimu, hanyuma ibatisimu wuhagigwe ibicumuro byawe, yuhagigwe mbese ahabwe ibatisimu, akomezwe muri mutima mweranda, akomere, yiga ibicumuro, atangure akorere Imana, akorere Yezu. Ibyo yononye wenyene yarongera bigira neza. Rero bana b'Imana tuze turigira kuri Pawulo. Abantu bamwe na bamwe benshi na jewe ndimo twiyumviriye gukorera Imana ari uko hari igihe mba numva ndiko ndasaba Imana ko Imana yofasha mu bana banje bakayikorera kuva ari batoya, kuko jewe nibutse gukorera Imana naramaze nkuze. Nagomba kuba natanguye kuyikorera nkiri muto, ariko hari umwanya natakaje. Uri karavuga ijambo ry'Imana ndamugwisiza n'ubusa, canke ntofata ngo mve mu gitanda ngo ndiko ndazinduka kuja gusenga, canke ngo n'ibintu nariko ndakora niruke kuririmbira Imana, ngende gutegura muri korale ejo nzoririmbe mu rusengero canke umunsi runaka. Mugabo iyo hageze igikorwa cy'Imana, nyimba ndiko ndaraba TV, naho naba ndiko ndaraba ibintu bimeze gute, canke wanje mfise abantu babashitsi, naho umwanya w'Imana ntegerezwa kuwitwararika. Amasaha yo nagene umunsi wanyu ko mba nawupanze cyangwa uko biba bipanze, ntegerezwa kumenya ati iyi saha ntegerezwa kuba ndi muri chapelle ku rusengero, kuvuga iyi chapelle cyangwa gushengerera Yezu Kristo. Cyane nkamenya ati
izi saha ntegerezwa kuba nagiye kuri kwaya, izi saha ntegerezwa kuba ndi kumwe n'abana banje turiko turasenga, cyane se iyi saha cyangwa umwanya uyu n'uyu nza kuba twicaye n'abana n'umuryango turiko turaganira, n'umwanya wo guha abagenzi. Rero ariko imbere ya byose tubanze duha umwanya ukwiye Imana, tuha umwanya ukwiye Yezu Kristu ijuru, twitwararike kubera mu isi hari ibintu byinshi byisamaza. Usamaye rero biba nabi iyo upfuye ukiri mu byo gusamarira iby'isi. Byaba byiza rero tukikebuka, tukamenya uko abandi bariko bariruka n'iby'isi, twebwe tukiruka n'iby'ijuru. Haleluya, amen. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana, ariko turacyabandanya. Murakoze. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.